direct yala yani direct mvuga ati we rigenda nakarunya kwigendera naramaze kukuruha urumva niko nakubwiza ukuri ico gitumbura cyawe namara yavuze kuyitepetesha gera hiya amandondera uwundi rero totosho umuntu aje afise wa umugongo ugororotse unanyonganyonga we ushachoka aho ni nko gusuguma umulevi mu gishimo none si mulevi nyene ni mboregwa ucumusunika neza ega aho ucumusunika neza kabisa none nakamara afise numubeshi akaba mufise abana batatu bani amagasha avuga ati je ndakurushe nakubwira avuga ati ngo yaronse undi umugabo kesho aruzi kama mimi kora nagakino kurukundo cyangwa agakino k'ubuzima ivyo bintu birababaje silivupe ivyo bintu birababaje kabisa uvyumvise umengo si ikintu coroshe ariko ngatwebwe abastar kubwiwanje ukuntu cangira no kwiyahura no gira iki ariko kizire kwiyahura vuga kwera umukobwa namakosa cyane urumva ariko je ndiko ndiyumvira nk'ubishitse kuvyumva uko ubivuze uko mengo biroroshe ariko bigushikiye rero numutima nyene ucyumva ati kandi ndagukunda atama defonize kubona hamwe numugore mvuga ati numugore ndamufitiye ama vision naho nufu no munsi ngasiga ibintu byanje mu rugo azo bikurikira mugabo rero attention kuko uyo muntu nta wataniye n'umwicanyi icambere rero nk'idini yacu y'ikimizirima canke amadini menshi niko avuga umwasi w'iterambere ryawe canke umwasi gusa kuri wewe yani ukimji time mukorere nawe ucumutime inga nyene bwo nyene wamaze kumenya ko ari umwasi wawe baza puno munsi ari umuntu akwinjiriye mu nzu umubona ko ari umwasi wawe kabisa apara kumuregeza ucumwica na wewe rero kuvuga uyo rero uyo mugore ameze uko vraiment akaba ari umugore wawe afise abana batatu mufitanye abana batatu agaca agenda kugira kumina amabanga yiwawe yo mu rugo ufise pistole cyo mbona ucumurasa bwo nyene ukarondera uwundi kare kuko ucumurasa kugira asifani asendaho leo aje kunokora sasa ucokora ibike aya nivyo nyene ndiko ndakubwira sasa we man acha mwapenzi unayajua ega sio fiancé mungu wangu nani yanjaragiye ega sio umufiancé numugore wo mu rugo iyo ari umufiancé hoho wovuga ati ni bien canke naho bidakunze uko ucugira gute ucumwirukana kare ikindi uri ndaya oya ejo okay nacho yumutwara ariko rero birababaje Hello les fans d'INYISHU media kuri mikoro kumwe na Nice behind camera kumwe na Benisha. So guys, good morning, good night, video bivanye naho uri nyambari mu gitondo cyangwa ku mugoroba. Uno munsi ndagufitiye akantu kakankuru tuvuga ati miso sibonye ibiganiro bwa ati nawe birakuraba. Niho tuza turacira title nawe birakuraba. Bimeze gute oya imbere yo kubivuga nani manager ndamukiriza abakunzi bawe n'abakunzi banyishu bakunzi banyishu media bakunzi ba X-ray bomb canke bahibiyake muraho murakomeye ego hama turi mu kiganiro nawe birakuraba nico kiganiro ca mbere kiro kirakundwa n'abantu kuko si bya biganiro by'ubusazi kandi kenshi muzamuguma mubikurikirana mu gatondo no mwijoro ndibaza ibintu nk'ivyo bo je ndibaza ni bien gusa je ndi mu gahinda nyene kuvyerekeye ntare okay ico kiganiro ca uno munsi rero kihagaze kuki kuko ndabona ibi bintu bikora babaza abantu benshi duga kwijambo rero okay ikiganiro cyitwa nawe birakuraba bimeze gute reka umuntu agire ntabone kubatahuza uri umugabo uri umugore nawe birakuraba ariko kuno mwanya nta komantere z'abagore nkene y'amakomantere ku bahungu gusa no ku basore no ku bagabo biraba abahungu gusa biraba bose oya n'abakobwa je sije yawe nayumvise biraba bose muvuga ati ngo oya tanga basisije hamaje ncanda batahure sawa sije kugira nawe ncanda kugira ariko je kubwanira shatse abahungu ari bashira amakomantere bimeze gute uri umugabo ofisi umugore wawe munsi murabana amaze no kuvyarana dufate abana nka babiri sibyo umugore akubwiye ati mugabo wanje ntiza phone yawe girene ni connect kuri Facebook uri umugore wawe iri foke girene uramuhaye iki phone ari connect arahejeje
hama uragiye ko wikonekse mu muntu uhejeje horo uciye ufuta indi ya account yawe umugore aribagiye kugirane gufuta account amusubiza umugabo wiwe phone kujya nyene umugabo aguma ifute abona message ije ati ejo no bukwe umva ko kano ejo nubukwe uri nk'umugabo ati ko numugore wawe usomye message nkiyo irifa ko ati uyugurure ugirene urabe ari umugabo arayugurura aravye arahera kuri A to Z kumba umugore imyaka yose bari babanye yari kategura ubukwe n'undi mugabo ejo yari kumutoka agenda gushingira ashingirwa n'undi mugabo ari wowe wo mukorera iki umugore wawe ko mwanya wokora iki numva ko nibye bandanya rero iyo nkuru yawe mbega mu gihe uyo mugabo nyene uri kwambya muri iyo histoire we yavyifashemwe gute kwanza aracize ubwo ati ari wowe jera kwati mu bwanje byashikiye kwanza byace bigenda gute ose wati mbajije uje sinana seshe ko kwati ivyo yakoze ari wowe rero ari iyo situation igushikiye kumwe n'umugore wawe kuwo mwanya wokora iki usanze umugore wawe ari karategura ubukwe mufitaniye umwana mubana mu nzu kandi nejo yo gutoka agiye gushingirwa n'undi mugabo ari wowe wokora iki kwanze kadushirenda kwa manager ari umugore wiwe aje abagore baba bikinire ivyo wokora iki je ndibaza ako ico kibazo cawe kisanga ukumengo kiroroshe cyane ariko kandi kiragoye umugore umugore muri kumwe mukaba mufitaniye abana par exemple dufate nk'umwana umwe cyangwa abana babiri uno munsi nafashe message yiwe yaba ari kuri Facebook cyangwa kuri message isanzwe nkaca numva neza yuko ngo mama fulani ejo itegure rero urubanza jo kandi umaze imisi ndyohera ibintu nk'ivyo mu gitanda niyo mpamvu amahera wansavye ndabona kabisa ni fresh umugabo wiwe rero nkaje umugabo wiwe wewe n'umugore wanje nafashe iyo message par exemple ndabifashe utaragira iki utaramenya ko nafashe iyo message kora nagakino k'urukundo cyangwa agakino k'ubuzima ivyo bintu birababaje silivupe ivyo bintu birababaje kabisa uvyumvise umengo si ikintu coroshe ariko ngatwebwe abastar kubwiwanje ukuntu cangira no kwiyahura nogira iki ariko kizire kwiyahura vuga ko umukobwa namakosa cyane urumva ariko je ndiko ndiyumvira nk'ubishitse kuvyumva uko ubivuze uko mengo biroroshe ariko bigushikiye rero n'umutima nyene ucyumva ati kandi ndagukunda atama defonize kubona hamwe n'umugore mvuga ati n'umugore ndamufitiye ama vision naho nufu no munsi ngasiga ibintu byanje mu rugo azo bikurikira mugabo rero attention kuko uyo muntu nta wataniye n'umwicanyi icambere rero nk'idini yacu y'ikimizirima canke amadini menshi niko avuga umwasi w'iterambere ryawe canke umwasi gusa kuri wewe yani ukimji time mukorere nawe ucumutime inga nyene bwo nyene wamaze kumenya ko ari umwasi wawe par exemple no musi ari umuntu akwinjiriye mu nzu umubona ko ari umwasi wawe kabisa apara kumuregeza ucumwica na wewe rero kuvuga uyo rero uyo mugore ameze uko vraiment akaba ari umugore wawe afise abana batatu mufitanye abana batatu agaca agenda kugira kumina amabanga yiwawe yo mu rugo ufise pistole cyo mbona ucumurasa bwo nyene ukarondera uwundi kare kuko ucumurasa kugira asifani asendaho leo aje kunokora sasa ucokora ibike aya nivyo nyene ndiko ndakubwira sasa we man acha mwapenzi unayajua ega sio fiancé mungu wangu amapnani yanjaragiye ega sio umufiancé n'umugore wo mu rugo iyo ari umufiancé hoho wovuga ati ni bien canke naho bidakunze uko ucugira gute ucumwirukana kare ikindi uri ndaya oya ejo okay naco bimutwara ariko rero birababaje okay naco bimutwara ariko rero birababaje mugabo ikofi ari ukuntu bigeze kuvuga niba ari Yesu niba ari inde bakubwira ati mwasa gukwisa ikofi ngaha mpate napa muhindukirize no ngaha urumva je cyo nokora rero kubwanje je ndumustar umugore wanje agira ibintu nk'ivyo nkacamubona ejo ko ari nani
nucazana uwundi direct yala yani direct mvuga ati we rigenda nakarunya kwigendera Iyo siku iyo naramaze yari kukuruha urumva niko nakubwiza ukuri ico gitumbura cyawe namaramaze kuyitepetesha gera hiya amandondera uwundi rero totosho umuntu aje afise wa umugongo ugororotse unanyonganyonga we ushachoka aho ni nko gusuguma umulevi mu gishimo none si mulevi nyene ni mboregwa ucumusunika neza ega aho ucumusunika neza kabisa none nakamara afise numubeshi akaba mufise abana batatu bani amagasha avuga ati je ndakurushe nakubwira avuga ati ngo yaronse undi umugabo kesho aruzi kama mimi uvuga ati nakari ico gitumbura cyawe cyamaze kugaje genda wambwawe wari watevye bafise ibitumbura none gitumbura cyo yari hehe hagati y'ibiti bibiri bimeze uko urumva sasa nukuvuga nawe birakuraba rero abagore bafise nk'iyo ngeso uyu ariko aravuga ico kibazo yavuze vraiment si ngeso nziza iyo mwoze kubana n'umugabo mukabana kandi attention abagore benshi niko bameze abagore benshi niko bameze abagore benshi niko bameze basanga ari ukuntu banyegeza mu gato bw'abagabo nkene kuzana undi umugore wa kabiri wa gatatu ndakubwiza ukuri ndakugisha inama abagore bafise ubwenge bafise amavision ndavuga ati rero mama yake mimi naona acha netungine msaidizi wako nawe wasi iyo wasi ubwo burenze bw'abagore abagore baba bufise ubwo kandi birashoboka muri kumwe n'umugabo agukunda avuga ati ewani papa nani mimi sasa naona acha nitafute kijana fulani tupendane mugabo rero twe abagabo dusubiye inyuma gato turafuha kandi mu mategeko y'amadini naho byemerewe yuko umugore uzana undi umugabo abapantekote wowe bavuga ati kizire kikaziza kuzana undi umugore cyangwa undi umugabo ariko nk'abamizinwa n'abakatolika je ndibaza ivyo byari birekuriwe kuzana abagore babiri batatu bane batanu mugani byemerewe neza ko umugore ngo umugore ukuri je rakamega ukuri no mara kintu natiba ati murakubwije ukuri naho bawicaye ahantu uvuga ati urya muntu naho yabicishije ukuri nkuyemi yari yambwije ukuri mewe mvuza bumva surprise ngo bibiye ko naho leo naowa ndoke tukinaumanga surprise reka niko mwimereye abagore benshi n'inzoka twambisha no kweri mwenje simuna kwa mie sibo mwebwe bamwe muri twebwe ko ntaga ari twebwe mweye ni bamwe muri twese bafashe ukora kuvuga rero ibice by'ububeshi ni byinshi cyane gusumba abantu bavugisha ukuri ico ni necho kama kupanse timia bako kama nani kalanti ba kweli sibapo nasema na 30 ndo akwela fu kama 70 ndo aho so ariko aba mama abaki cyo kwisubira ibaze utegura ubukwe mubanye n'umugabo ego basinamufute ningorane singombwa gucumva utegura kuri rugo uri mu rugo gwiwe bora mwambeye bimiye nisha kushiba muze baba naondoka nenda kwetu yananishinda fuma basironda bijisababu na mujigeza eko je mfane muachane lakini ukunda ni mwaki je fuma ndondera mahanuza tuhebane ukinishora kadogo ona kushania ukiralewa na kushania je nipate gisi ya kwenda ila mwanamke kwa ikava kesho nao leo eka ndakubwiye nguvuza ati ngo mugira kantu gatagusabushana watama visa sababu gani umviriza ari umuntu ari abagabo rero ni masasusi kama ndio sasusi unaona yani na ukori iki ukamukora mu jisho nibindi nashaka kukugirira nabi none wowe umugira gute gusa rero niyo mpamvu abagore mwamufise gusa ikintu cibanga kenshi urumva wasanga umugabo muriko muriko akina umupira mwijoro akurizishi ugacha winumira aho kumubwira mugabo abahungu ikuntu twimereye munafanya yoro kama hakuna kinyi umuntu anakutukanaga aragutuka vuga ati vyo kurangorera nibiki mugabo bagore munafanya sasa baada hapo muejeje ugacha usanga kagiye kwikumbatira ino pembe naho kumubwira ati sasa papa nani leo wachiye he base mbona kunichezesha mpira vizuri nani kitsindo cingiye urumva ivyo byose birumvikana ikibazo rero ciwanyu ari ukuntu mu wikibanga bigase vyiza rero mugabo abantu bakundana neza na neza iyo umugabo reka ndakubwire iyo umugabo avuye ku kazi arushe cyane akamubwira madame je rero no musura bikene ndabizi kabisa ariko ihangane
ndarushe Reba wa n'umugore Nimwivugire. oya n'umugore nuko nyene ari gihe umugabo aba ashaka kabisa kuri twebwe biragoye kwihangana cyane kwihanganira umugore ariko nimba uri umugabo mukunda umugore wawe umugore akubwiye ati rero razi papa nani je ndarushe uno munsi niriwe mu isoko ndiko ndakora byinshi cyane ngiri ukuri ndiko ndamesa n'ibindi narushe mbabarira umugabo nimba ukunda umugore wawe mwumve kandi benshi barahari abo sawa lakini urukundo gukuri urahari iyo unasema ngo tingo kama mwenenda mpompo akufanyia vizuri ngo ti mwanamke aseme akikwambia utaanza ngo ushakwa kazara wamaze kwaguka bitu ya hivyo ndio wana kutega abagabo vraiment nimba utanywa inzoga ibintu by'amarkoro n'ibindi ili fomu ile kumwelewani sio lakini wengi wao wataanza kuambia ushapanuka sio kunywa mapombe na mabangi sio tena hivyo utakwambia ati ngo wamaze kwaguka wamaze kubigisambo usenga unchanga bitu ya hivyo njoo anafanyana kwa msha ukweli ndio wanamke wengi washakuwa tibarino me so guys nani makosa umugore w'umuntu kize kubikunda biga bintu cyane kwa kivuga abahungu mubikunda cyane kuko mbona mimi muboge mubikunda sana sisi oya je umugore wanje ndamukirishije umupira naho no muduza ari akumabati ngamumanura ibiremerero n'amategeko sasa unampalishira umuduza mumanure kube ikibazo kiri byanditse he umurizishe amadini arabivuga umurizishe ndarakomeye umupalishe umushushe nagwa karorero bibatira Okay, the fans abakuzi ba INYISHU Media turakene komantire kucho kintu ugasanga umugore wawe kesho ni harusi bibi anafali ni anaolewa mnaishi ndani mwako mkona watoto kivyako kama mwanaume utafanya nini utamfukuza utamshindikiza mwalusi utampiga utampatia taraka yani kwa hiyo situation nuko riko ndabivuga umenga ndikunda twengamene ikintu kibabaje ndazi abariko baraturaba ndazi harimwo benshi icyo kintu cyabashikiye usanga kubajije ati uyo muntu vyashikiye icyo kintu iwe yacyavifatamo gute gushika uno munsi mimi kini seme mimi yera waidi pata kuwa suite ya ichi jiwa makomantele zenu uyo mugabo nyene tumubaze sawa kitakuwa nini suite ya ikine inuze ya namwe ge birabaraba niko tutabito namwe birabaraba so beni zimya kamera